mugabo muciye mugaruka muti yamara turafise nundi mugambo kurikirako wa microfinance kandi mwavuze kuri 4e category yego ubwa mbere mubanze mukadusigurira yimuvuze 4e category ni ikora gute nabikora nkandi ma microfinance hama abantu nabo ubu niba hava bajuragirika ati none ndamenya shira umutahe okay murakoze cyane twebwe rero twashizeho uburyo bwo gufasha uwo murundi yitwa mutoya tubaze tumwigishe ku investisa dufatiye kuri ivyo 6,000 tumwereke ingana 6,000 ushobora kubaka ihinguriro rihingura produit 8 nabonye muri Emira Arabe kaya gace ka Dubai bajya ngo imvura bazige banayigwisha igihe bashakiye nimba bashobora control imvura basi twe du control amazi ari hasi okay ivyo rero nivyo dushaka kubera ivyo rero nivyo kwibaza kubera ki turindira ko ikirere arico kidupangira gahunda none Kadafi yabikoze gute we hari no mu bugaragu kandi ari mu bugaragu Abayisirayeli mbona bigize niyo mpamvu ndi ngaha kuri kamera kugira ngo menyeshe abarundi abo bose bashobora kumva ikirundi ndamenyeshe yuko umugambi waratanguye kandi ntusubira inyuma tugeze kure amahegitari ko turayamenagura musabe mbere nk'abantu bari mu cankuzo batworohereze nk'abajejwe intwaro mutubwirira abarundi ko ari ahantu hari job hajya turakeneye abakozi benshi cyane rero tuba dukeneye abakozi benshi nashaka yuko ku munsi twoja turakoresha nk'abakozi 400 kugira ngo tukwakwanye Okay, yes. Turamutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Monsieur David, ivyo tubipfurije abari ko badukurikira namwe nivyo tubipfurije. Murakoze cyane ndabashimiye. Ego. Kandi ndashimira ko baradukurikirana. Twongera tubaha ikaze. Murakoze. Ego. Ngira ngo nivyo fata umwanya munini ugira mwidondore David twaheruka gukora ikiganiro kubijanye n'ikibonobono. Hama twarabonye feedback nyinshi. Benshi bavyumvise nabagize ivyo batumvise uyu munsi turaguhamagaye kugira ngo dusubire tuyage kugira ngo mutange umuco w'ivyabajijwe vyabuze inyishu kandi nibaza ko mubishize habona mwashaka byo kuri ko abantu babimenya sivyo ego nivyo murakoze cyane ndibuka yuko twaheruka gukorana kandi abatari bake barakurikiranye ikiganiro cacu twagiranye namwe twongere tubashimire dusabe n'abatari bwadukurikirane bongere badukurikire kako turavuga ibijanye n'uburimyi bw'ikibonobono batanguje tuko turakora kandi na nubu turabubandanya rero nibaza ko nibiganiro bitari bike tumaze gukora dusigurira abarundi n'abarundi kazi ibijanye n'uburimyi bw'ikibonobono tubereka yuko mu Faransa ya canke custom mu Congereza narabonye benshi bagenda kibazo mu commentaire ngo kitubwire mu rundi rurimi mpuza makungu tukirabe ego birafasha kuko baca bavyirabira kandi ibibazo bica bibabike kuko tuko turakora inkagutya ukazana ikintu abantu batamenyereye ni vyiza yuko ubereka isoko ry'amakuru aho amakuru wayakuye rero kubera ko biriko kuri internet nico bituma tubivuga kugira ngo nabo nyene bavyirabire ego ya rero twaravuze ibijanye n'uburimyi bw'ikibonobono mu buryo buhagije twaravuze ibihingurwamwo uko bingana twaravuze ko turiko turakirima wanashaka kugira ngo tugihingure ariko gato David ndagoye ngira ngo udusubiramo neza ikibonobono arico bita hise canke Castro mu Congereza mu dusubiramo mukakumure mukibutsa ntiyabuze abantu bashasha n'ubundi bariko turaba ikibonobono nivyo nticari kizwi ko kirima mu Burundi ubwo umunsi mwebwe muri ko muraza kugihabuza nkuko mwabivuze mu kiganiro ca mbere mwaravuze yuko kera cari gisanzwe gihari cazananye n'ikawa n'icayi mu dusubiramo rero ivyo bintu bisanzwe bikivamo ibiva mu kibonobono ni vyinshi cyane naravuze yuko hariho n'abacita ngo nokuboko kw'Imana rero kivamwe ibintu vyinshi ariko hariho nyamukuru twibwe twatoye kuko ikintu ca mbere kizwi kiva mu kibonobono na mavuta hakabaho amavuta y'iki amavuta y'ikibonobono bayita yo kugira iki ntaribwa
uretse ko gusa bashobora kuyanywa ariko abari mu buryo bwo kwivura hanyuma gusa kubera ubushakashatsi butera bwiyongera narumvise umuntu ari muri Australia umudamu avuga yuko ashobora ayo mavuta ko yohingurwa akaribwa kubera ko ngo avura indwara nyinshi mu mubiri w'umuntu. Twarabonye n'amakomantere y'ababishinze naye ngo ujewe ngo iyo ntakabona mu nda kari kabaye. Ego cyane naje hari umuntu waganira muri Norvege arambwira nti kuva nibaruka ati rero vyarakunda kungora ariko hari umuntu yambwiye ati kubita ikiko kimwe gusa c'amavuta y'ikibonobono sinamenye n'ingene umwana yaje. Rero ahubwo nabonye amakomantere gato sinzi ko ntidutakaje umwanya cyane muga nabonye bagize amakomantere bavuga bati wegereye abantu be n'abakurambere b'abatamakazi bakubwira ko bakoresha mu guhagarika cyangwa gutandukanya imbyaro bakoresheje ico kibonobono nyene wamiza agatete kamwe yabaza ko akuye mu mwaka umwe wagasamo kubera ko Kenya bari imbere cyane mu burimyi bw'ikibonobono hariya haramaze kubaho abitwa ko abahinga aba expert aba expert muri Kenya b'abadamu bavuga yuko iyo fenomene canke ivyo bintu bishoboka cyane ku makuru twakuye muri commune Musigati mu ntara ya Bubanza ku bakurambere bo batubwira ko ari byo bakoresha kugira ngo ntibavyare ntahekana rero bakavuga ko ari umwaka mugabo ku ba expert muri Kenya bavuze yuko ari amezi 10 ko kuri ayo mezi 10 bica byongera ukacabongera kandi ugafata kandi ngo ni pirire iteye ubwoba kandi yo iri naturel rero hari n'umuganga twaganiriye muri aba bashiki bacu biga ivy'ubuvuzi aravuga ko ivyo bintu bavyize ko mu ishure babibabwiye nabaye nk'iki mu byavuga Khisendayizi irakora ku bintu vya limitation de naissance ibintu byo guhagarika imbyaro. Twumvise kandi kubijanye nico bitangira ngo castor oil. Ico naco niki kandi kiva muri ico kibonobono nyene. Castor oil ni nayo mavuta nyene ikibonobono nibaza ko castor ni kibonobono mu Congereza oil ne namavuta nk'abantu bari muri Amerika dukurikirana bagura ibintu kuri Amazon barashobora kwandika nibaza ko bamamaguze ibintu byinshi bagura kuri Amazon bandike castor oil bajabona umugambi tuko turakora ngaha muri kino gihugu kushobora kuba wokemura ikibazo c'amadevize c'amahemva makungu kuko nibabona amafaranga nka castor oil mililitiro 60 gusa igugu hariya ndazi baca bazana imitahe vyihuta kugira ngo tuce tuyahingura ngaha nyene kwa ntare hama bace baje barayatugurira hariya tuyabashire kuko arazimvye cyane gose kandi twumvise munafise umugambi ukuzokuri hingurira niyo mpamvu ndi ngaha kuri kamera kugira ngo menyeshe abarundi abo bose bashobora kumva ikirundi ndamenyeshe yuko umugambi waratanguye kandi ntusubira inyuma tugeze kure amahegitari ko turayamenagura nsabe mbere nk'abantu bari mu cankuzo batworohereze nk'abajejwe intwaro mutubwirira abarundi ko ari ahantu hari job hajya turakeneye abakozi benshi cyane kandi tubahemba neza hariya bose mubazane kuri mikibonobono ofete umurimyi hariya agiye kurima ku munsi wa 2004 twebwe twarashize ko ikindi gihombi mwe ni 5 twe ni 5 rero tuba dukeneye abakozi benshi nashaka yuko ku munsi twoja turakoresha nk'abakozi amajana 4 kugira ngo tukwakwanye kubera ifaranga riko riraducika kandi twamaze kubona aho riri mu bakurikiye kiye kiganiro c'ubwa mbere no kwita ko ari nk'ice ca mbere nabonye benshi bumva ngo Jenny Makamba unone ngo twokorana gute cange iryo shira hamwe mwashinze rya kibonobono ryoshi kino gute si Makamba honyene hose turiyo nk'ubu twaheruka kugendera intara ya Cankuzo ariko nibaza ko nko kundwiza bidahindutse nzoca mu Kirundo abo mu Kirundo turaje ngaho tubabwire ivyiza vy'ikibonobono nzoca mva mu Kirundo je nkikama na equipe yanje je nkikama imuyinga munyitegurire ndaje kubasigurira tubonana nimave maza ngo tuko turabiba mubone uriko arabikora jewe David nabo turi kumwe turi benshi ubu hanyuma tuzova ngaho tuce tugenda dusubire mu Cankuzo kuko niho turiko turarimira
doke niho mwahereye bo ni mu bisanzwe intego yacu twashaka kurima mu Burundi bwose ariko kubera ko tukiri mu ntango na cameraman ataravyumva ngo azane imitahe n'ubundi wese atarazana imitahe twasanze ubu rero turacakota amatongo mu cankuzo rero harazimbutse kandi hari amatongo meza rero niyo twabonye urazi uri kurakora business ukoresha ubwenge rero nitwobona hazimbutse ngo tugenda kurima hazimvye kandi tuko turarondera agafaranga tukeneye ko umuntu wese ashira amafaranga muri bino bintu no wamaze kuyashiramwo abona inyungu z'ivyo ariko arakora rero tuko turarimira mu cankuzo dukeneye ama hectare menshi cyane kubakotesha bariko baranyumva bace banyakura mugabo turabose igiciro dukota abandi baduhaye ko mugangira namwe tuzohuza ama mugabo kandi ngireko ubu rero twatanze akandi karyo kubera ubu twabonye ko bishoboka twatanze akandi karyo twari kwavuze ko atamurimye yemerewe kurima n'ubu rero kugiti ciwe Mwemwe ubwa mbere mwashaka yuko abantu bose barinda guca muri yo cooperative society machines nubundi ivyo niko bikimeze ndibabanze bace muri iyi societe ko nibazana je ngagira ngo ndabasigurire neza akamaro kavyo ariko kare waba uri muri societe waba utarimwe ntitwakwemerera kurima ariko kandi na nubu niko biri gusa twahinduye akantu gatoya ku muntu abishoboye hari abantu benshi batwandikira tubwira ko babishoboye bafise hegitari zibiri imwe abantu badashonje muri bako gasanga banashaka izo hegitari zabo ziri ngaho ntaco ziriko zirakora kandi hari izahabu ngaho yitwa ikibonobono yera umwanya wose ni kuvuga ubwigiteye urumva umwanya wose iguma cama rero ubu twatanze akaryo kuba bishoboye nibaze baje muri koperative societe koperative twashinze kibonobono oyo ikiza kiri mu byo kuba muri koperative koperative ifise intego yo kubaka ihinguriro rishobora kugura no guhingura no kudandaza ku rwego wanashaka mpuzamakungu canke runini umwimbu wose wavuye mu kibonobono ivyo twabikoze uko kubera iki ubu nyene tugitangura bacumva ko turiko turarima naronse abantu benshi harimo n'abarundi mugabo baba hanze basanzwe bazi akamaro k'ikibonobono baje kugira ngo ndabahe amakontra tubahe amakontra canke amasezerano yuko ivyo tuzorima vyose bazoca babitwara hariho n'abavuze nti okay baduha amahera twebwe turime ariko ivyo turimye byose baje babitwara nk'abakenya bo baje muri iyo nzira ariko abarundi ndabakunda cyane ndabashimira bamaze kudushigikira bace bararaba uburyo vyotwara basanga no buryo bworoshe cyane baravuga none abarundi natwe tuzosamara kugeza ryari dukorera abanyamahanga ibi bintu turashobora natwe kuvyikorera aha nyene iwacu ihinguriro tukaryubaka hanyene kandi rizoha akazi abana bacu kugira ngo ikibazo cy'ubushomeri tubanze tugishire hasi rero kandi ntaco bitwaye ko dushobora kubaka ihinguriro aha tukabirima tukavyihingurira tugaca tubishora hanze mu gihe tubona ko dukeneye amahera mva makungu ariko canke turashobora kubirima Monsieur David niki cyo umwizero nk'ufise izo hegitari mweko muravuga yuko yorima mukazomugurira icyo umwizero nyizina mufatira ko nigiki ubwa mbere naze muri societe kuko aje muri societe hari imitahe dusaba twarabivuze cyane tumaze iminsi tubivuga hari imitahe dusaba iyo mitahe rero ikora ivyo vyo kurima ku izina rya societe ariko kandi umva ntizokora yose nizokora kugira ngo ikigurira wa muntu yarima uwo mwari muvuze ariko kandi nubwo bitoba birakunda ngo mitahe iboneke tuzomwereka amasoko hanze arahari amasoko hanze arahari ndazi hajya no mu makomantere hari abantu bahora bandika bavuga ati
tekana ahubwo mwari mwaratevye badutera intege cyane bavuga ati mwari mwaratevye nabonye bakwita umucuzi w'amafaranga ngo nzigukire amafaranga biteye ubwo mu bisanzwe ni hamwe nyene sinzi ari umutama yambajije ati none abarundi bari hehe kuko tijewe namenye ikibonobono mwebwe mutarakivuga namenye Risin mwebwe mutarayivuga rero ubu kuba muyivuze kuba mbonye abantu bazanye umugambi wo kurima ikibonobono nkabanzi ifumbire iva mu kibonobono n'akamaro kayo ninge nizimvye nkaca mbona neza yuko abarundi dukeneye ifumbire ntaco buza nifatanya namwe rero ivyo nabonye muri Philippines muri Brazil muri Haiti muri Jamaica sinagiyeyo narasomye ariko abantu bahariya turavugana ndatora amanimero yabo ku ma YouTube biruzuye nkababaza ibibazo vyinshi bakanshingira intahe bakandemesha kabisa bakambwira ati ntugire ubwoba twese amikoro yaraduze kubera ico kintu c'ikibonobono rero umuntu ntagire ubutinya bave bibaza ngo nta soko ihari uwogira amakenga basi araza ndamwereke ahiri nta ngorane kubera n'inyungu za twese twarumvise mu mugambi muvuga yuko iruhande yuko murimye mugiye no kwimvira kuri iryo hinguriro ica gatatu bega tumenyereye hariho amabanke bivuga ko amwe imbere nashigikira abarimyi mugaba abarimyi kumumva bidoga ngo banki ntizitwumva ngo mugabo ngo umuguzi ujya muranguzi w'umudandaza aza kutugurira banki iramwumvikamo amafaranga kandi ari twe twabikoze ico komba muje muri kino gisata c'uburimyi n'ubuhinguzi ngira ngo mugiye mu bihinguzi ni kudandaza murakoze mwaracibajije ko murakoze cyane womengo twari kumwe mu bisanzwe iyi programa ni ndende igamije tuvuga tuti dukeneye canke jewe mvugane shaka umurundi ahaze umurundi aguwe neza umurundi rero ahaze urumva tuvuze guhaga kenshi tubishize mu rundi ruri mu zindi ndimi two bitora mu buryo bwagutse ngabo umurundi uvuze guhaga ahita yumva ivyo yariye rero kandi abanyumviriza nimwumve ntimuvyumve mu kindi kiri mu rundi rurimi mwumve guhaga ivyo umurundi anyaruka kumva yariye jewe ndakunda ko umuntu ahajya bijya umuvyeyi yavuze ati umuntu wa wose uronke ico ufungura ejyane no navuze twebwe tugira mu makanda yiwe bijya nyene avuga nivyo tuca twapurika kuko niko nabonye vyagenze kuri Mao Zedong muri mu Bushinwa haje umuntu haje umuperezida akangurira abashinwa gumabwira gira uku mukanya urabona aho Ubushinwa bugeze ujya reje ugenda ndamufata nka Mao Zedong bisaba rero ko iyo avuze haca habaho n'abandi bumviriza y'amanuro niyo tuce dushira mu ngiro twebwe rero natwe dukeneye umurundi ahaze umurundi aguwe neza kugira ngo rero tubone umurundi ahaze aho tuca twumva uburimyi nico gituma abariko baranyumviriza mwese ndabasaba umuntu wese yo bafise impuhwe zuko mu Burundi hakiri abantu bakirara inzara mu Burundi hakiri abantu bacifuza gufungura ibi nabiriya ntibabironke narya batubwiye yuko iyo udafungura neza n'ubumenyi si kirenga mu ishure wagiye udafungura ico gumusinzira rero twebwe dukeneye dufatanye dushire ingufu hamwe nk'abarundi twese tuhamagarane twese iyo turi iyo twasanzariye abari mu gihugu hagati abari hanze y'igihugu tubanze tuze ikibazo c'inzara tubanze tugifatire ingingo erega birakunda kubera dufise isi nziza dufise amazi hose kandi naho wimba mu kuzima amazi ntari kure rero kandi amazi iyaba hari none kubera iki tubona turi masezo zibiri ivyo rero ivyo kwibaza kubera iki turindira ko ikirere arico kidupangira gahunda none Kadafi yabikoze gute we hari no mu bugaragwa kandi ari mu bugaragwa Abayisirayeli mbona bigize intakogwa ko kwisi kajya ko gukabo ko tuzi ko ari ubugaragwa bo babikora gute nubwo hazogera ryari dufise Tanganyika ngaho dufise inzuzi nyinshi twe n'imisozi yacu aho bikikijwe amasoko y'amazi ubu rero ubutigu burageze inzara tuyibwira ati we hagarajya kwanza ku ruhande abarundi babanze biginagure nivyo rero twe je nifuza nshaka
umuntu wese urafise igicapo c'ukuntu muzobikora kuko uvuze ngo nicipfuzo nta utipfuza bose baripfuza bo twebwe ushima igicapo gihari tuca dushira no mu ngiro twavuze ikibonobono aho nyene ni kubera vuba nzo batumira tugende abarundi tubereke imisozi twayimaze twimenagura twatanguye no gutera ikibonobono bavyumva twebwe imvugo ijana n'ingiro kandi umuntu wese afise rero impuhwe zuko abantu bashonje mu Burundi naze dufashanye kubera turafise abantu bize mu Bushinwa turafise abantu bize hirya no hino ubu rero turabahamagaye ni muze ubwo bumenyi babuzane ikibonobono kiravamwo ifumbire tumaze kuba dufise ifumbire tukaba dufise amazi tukaba dufise imbuto kama zitaronone karamuto jewe sinshaka bijya bintu biciye mu laboratoire uburyo bwahaga mu kanya cusubira ugasonza canke bikadusiga mu ingwara naragiye kwa Gatabazi abataragendayo bagendeyo narabukunze cyane mu Kirundo afise za mbuto zose za kera kandi azifise zigwiriye mwo bakibaza none abarundi bari hehe ko bataza gutora zino mbuto bazirime kandi arizo zigaruka kubavura erega mu bisanzwe nkuko nkunda kubivuga ibinini vya mbere bivura ni indya no muti wa mbere nta mpamvu yo kubaka ibitaro vyinshi hari ahantu ushobora kugwara ingwara nko hanze abari hanze baranyumva ugiye kwipimisha akakwandikira indya bakabwira ati genda urya ibi nibi ukazokira turakeneye yuko baba nutritioniste b'abantu bacu baba jene bacu biga ivyo guteka gufungura bahazi batugirire worere raba nk'ibi bitambi tuba dufise ngaha baronka akazi kenshi rero igicapo kirahari ubu uko tuko turabikora rero ni gute twashinze kibonobono oyo cooperative yego kibonobono oyo cooperative yoyo na maproje harimwo amaproje apana iyo ikibonobono gusa oya si ikibonobono gusa none mva ko ikibonobono tukirimye kivamwo igitoro kivamwo igitoro biocarburant canke biodiesel kivamwo igitoro kikavamwo ifumbire iyo fumbire kikavamwo hanyuma amavuta ubwa mbere dufate amavuta n'igitoro amavuta n'ifumbire amavuta rene yacavamwo igitoro akacavamwo isabune amaomo isabune zo koga amaverni amarangi amaribrifiant y'amavuta basuka mu moteri y'imiduga ashobora gukoreshwa mu kwisiga gukuza imishatsi ubwanwa zinzara amaverni yose yo kunzara hajya ni mu kibonobono ashobora gukoreshwa birakuza imishatsi birakuza ubwanwa oh la la niwe muti wa mbere uzimvye abantu bacikagurika umushatsi ndazi abose imishatsi naturelle mwoba muhora mwumva abahinga banyu babatuma tigende murondere wile derisa ariko kandi jewe sinenya ko bivuga abapastori bambabarire n'abakizwa hari amavuta yitwa Elayo nanje ndumukizwa wanashaka ndi numu evangeliste ntazoreke kuntumira muri eglise ngo ndababwiriza ubutumwa haruhande ya entrepreneuria nivyo ndabikora ndabishobora rero hari amavuta Elayo abakizwa benshi turayisiga twizeye yuko tuyisize hari utuntu tw'uducafu ku mubiri tw'udukoshi tw'uduki ngo inyatsi ngo karande zigenda reka ndakumenyeshe bwana journalist kandi bandi guhezagire kuba iki kimenyesha makuru kiri ngaha yego wisiga amavuta y'ikibonobono mu gihe uba wizera ivyo yuko ashobora kukwirukanira mwe n'ivyo bintu nadondaguye nikuvuga nimba Elayo igeza kuri 4% basi 4/10 nagomba ndakubwiye yuko amavuta y'ikibonobono ageza kuri 15/10 muri ivyo bintu abantu bazi ko babangamiwe n'ivyo bintu n'ababitinya abantu bazi ko baryamye bararota nabi nibiriko baragenda kwa badadi oya nibaze turimo ikibonobono hanyuma yaronka amavuta baje barisiga ego n'umuzungu yaravyanditse rero mbabarire karagaciyemwo niko ndavuga ibivamwo kandi bimaze kwemezwa neza rero iyi cooperative kibonobono ni ikora amaproje ariko ku ruhande duhora tuvuga ikintu kijanye na microfinance yitwa kibonobono none iyo microfinance nyene muriko muravuga ko urumva murahamagara
abafise uburyo kumbure abafise n'amatongo Yego. baze binjire muri iyo societe muri mico kibonobono Yego. mugabo muciye mugaruka muti yamara turafise nundi mugambo ukurikirako wa microfinance Yego. kandi mwavuze kuri 4e category Yego. ubwa mbere mubanza mukadusigurira iyo muvuze 4e category ni ikora gute ntabikora nkandi ma microfinance Urakoze. hama abantu nabo ubu niba hava bajuragirika ati none ndamenya nshira umutahe Shira umutahe he okay murakoze cyane microfinance ubwa mbere 4e category ni microfinance yemegwa mu banki nkuru y'igihugu ariko iri ku rugero rugira 4 izo mbere ntibazita microfinance baje bazita amagroupement financier communautaire iyo rero ugiye kwandikisha groupement financier communautaire nivyo hari uburyo busabwa kugira bakwemerere mugabo baca bakubaza twemerere none muzohindura iyi microfinance yanyu izohindura kategori canke iciciro ryari rero hariho kategori ya 4 hariho kategori ya 3 hariho kategori ya 2 hariho na kategori ya mbere iyi kategori rero ya 4 niyo nto muri zindi zose nk'ubu twebwe twemerewe kuziganya no kuguranana gusa hari ibintu tutemerewe ni kuvuga twebwe kuziganya no kuguranana gusa hagati y'abanywanyi nta uva hanze iyo societe arimo oya nk'ubuje uvuye hanze nta mahera ushobora kuronka kandi naho wowe uri umunywanyi ukaba ufise ikibazo gishobora gukemurwa n'amahera ari hejuru ya miliyoni 5 ntitwemerewe kuyaguha numva ko ngaho ivyo biba ari bito ikindi nta mishahara nk'ubu nk'abakozi iwacu dukoresha nk'ubi yabo kadufise microfinance abo bose turibishe bari guhembegwayo ibintu byose dukora byari kubera muri microfinance rero izo zindi yindi microfinance niyo yunguka rero none iyo iri kuri 4e category ari umuhimu yamwagize umunwanyi nivyo mwavuze yuko uwemerewe kuronka ubwo burenganzira bwo kugurana yego cyaye kubitsa ni usanzwe ari umumambre w'iyo societe ya kibonobono mwagize none ico gihe mumuhaye amafaranga dufate basi yabasavye miliyoni cyangwa 2 yego yesikaze kugarukana n'inyungu nukuvuga ko namwe muradandaza amafaranga turadandaza amafaranga hagati y'abanywanyi n'ubu turabikora turabaha mugo usanga ari tuntu duto duto kubera iki inyungu n'into twebwe inyungu n'into nico gituma rero tuba dukeneye yuko tuca twongereze ndagwe nk'akarorero abo ngomba nsigura ingene gushira umutahe muri projet no ngaha muri microfinance ntarabivuga abariko baratukurikirana bumve akarusho kari mu gushira umutahe muri microfinance iyi ni microfinance ifise abakiriya irafise abakiriya ni kirundi turafise abakiriya deja kubera iki abo barimyi bacu bose bari mu misozi n'abakiriya bazora abakiriya muri iyi microfinance mugabo ikibazo rero tugira ikiri kuri kategori ya 4 ntidushobora kuyikura hagiri muri ntahangwa ngo tuyijanye muri mukaza ntibikunda iguma hajya hano hamwe nubwo iguma hamwe uba nabwo twoyikura muri ntahangwa tukayijana muri mukaza bisigura yuko muri ntahangwa tuba duhevye rero aho rumva tumaze kutayikura muri ntangwa ngo tuyishire muri mukaza numva nko mucankuzo ntibikunda rero ariko iyo yindi microfinance yoyo ishobora kuba uri muri ntahangwa ikaja no muri mukaza ikaja no mucankuzo ikaja no muyingi ikaja ahantu hose numva muri ico gihe bica bigira ikimazi ico gituma tushaka rero gutanga amahigwe ku bantu bazi ngene microfinance zunguka baze bakuze iyi microfinance kibonobono kuko yoyo igamije ikintu kimwe rudende igamije umugambi witiriwe umurimyi mudandaza umurimyi muguzi ntidushaka naho gato ndawuca mwijambo naho ramona ahandi umurimyi ararima hakazoza umudandaza aza kumugurira kandi umudandaza yaje niwe shinga igiciro kandi atari we yarimye agacongera umva shinga igiciro cyo kugura akongera aje no gushinga n'ico kugurisha ico rero nico kibazo gikomeye cyane kiri ngaha mu gihugu iwacu neje gituma umurimyi aguma yizungurukako atantambwe n'imwe yigera atera mu kwisononora mu mikoro ico kibazo rero nico twebwe tuje gukemura
tuti gute reka imbere yuko ndabivuga banze mvuge muri koperative kibonobono oyo ego umutahe umwe ni 600 igihumbi kimwe 5 ego canke amajana 6 600 uwo mutahe ukazoca ukora vya bindi vyose nadondagura niko mwafatiye kuri makeya ayonya azogwira vuba okay dushaka rero wa murimyi nyumva ko dukeneye ko wa murimyi nawiye umurundi ahaze umurundi aguwe neza kugira ngo bavyumve neza abarundi bako baranyumviriza dema mu kirundi biraja kungora kuvuga mugabo n'uburyo bwo gutora amahera ukayashira mu kintu runaka witeze yuko ico kintu kizokuzanira inyungu mu gihe runaka yego rero nk'ugwaruka ruko ruranyumviriza abavyeyi nuko muravyara investissement nico kintu cyonyene gishobora gukura ihanga canke igihugu aha kikabageza ngaha rero twasanze abarundi batinvestisa kandi ababitahura nabo bitahurwa n'abantu b'incabwenge canke babagwiza tunga iyo rero bariko bariorganiza kugira bagire ibintu vyo kuinvestisa baca basaba amahera menshi umurundi mutoya adashobora kuronka twebwe rero twashizeho uburyo bwo gufasha uwo murundi yitwa mutoya tubaze tumwigishe kuinvestisa dufatiye kuri ivyo 600 tumwereke ingana 600 ushobora kubaka ihinguriro rihingura produit 8 uranyumva rishobora guhingura ibintu 8 kandi vyose bigeze ku isoko mpuzamakungu bica bizana amaero bica bizana amadolari ivyo tuko turavuga si theory ni pratique kandi ubu ndiko ndabivuga mu kwicumi nkeneye yuko kugeza mu kundi kwicumi nkino tarike nyene kumuntu azoba yashize mu 600 azoba yatanguye guhekenya inyungu y'ivyo 600 vyiwe yumva ubusose kabisa buvuye muri twa dufaranga dukeya birakunda kubyibonobono turimye mu kwicumi gushika mu kwa kane mu kwa gatanu kizoba kiduhaye amafaranga nitwabona dushonje gose tuzoca tukikubita ku isoko aho nyene kikiri intete baje baduha inoti niyo uburyo bwaba bwabonetse mu gihe tworonka ubuzana 600 ugaca turonka na wewe ukazana imitahi 100 irake 6 ugaca turonka na champion hajya akaca zana imitahi 1000 ugaca turonka n'ushobora kuzana imitahi 1010 tugaca tugura za mashine ni kuvuga ya fumbire ya mavuta cha gitoro naravuze ko imashine zimaze kuba zihari ngaha ku butaka bwa ntare zarashitse zivuye muri Amerika reba baziduhaye hazogera mu kw'icenda mu kw'icumi ifumbire iri ku isoko aya mavuta twakoze kwisiga biri ku isoko ikintu cyose kiri ku isoko je gituma rero nibaze bashire umutahe mu by'uburimyi bw'ikonobono kugira ngo yafumbire iboneke aho ni 600 hanyuma twaratanze rero ngaho gato David nguce mijambo urabona udutaye duto nivyo turashika bavuga ngo isorosoro rigwiririyo rija yego mugabo eske nk'abantu bafite imitahe minini baremerewe gushiramo kugira ngo urugendo mugenzi imyaka myinshi muco mu rugendo igihe gitoya erega vyiza muri iyo tuko turavuga iterambere iterambere rizanwa n'uruvangitirane rw'abantu benshi abakuze n'abato abafise amikoro n'abafise n'abatayafise baradugiranako sivyo uriya mutoya ufise inguvu urashobora kumukwega kaduga amaze gushika ngaha murashobora guca muteranya inguvu muri babiri mukaca muduza uriya wundi ari hariya mukamuduza na mukamushikana mubaye batatu uriya wo muca muterura mushimurira hariya bica vyoroha rero bato abafise make bavanganya n'abafise menshi biroroshe kubera wa wundi mutoya nubwo yogaburana make kubera yashizemo umutahe muto mugabo urumva yuko acaronka akazi wa muntu afise menshi acamuha akazi ku mushahara rero urya muntu ucugenda uramwigisha ingene ashobora amwe kuyarya ayandi nayo akayinvestisa kugira ngo ejo aho bukera azoronke inyungu nini uko niko no cishura benshi abo rero bayafise ni banyaruke kandi baramaze kuza imana bahezagire uko ani mbona mvuga nishima ni uko mbona ko amahigitari n'amahigitari tugomba tuyamare mu cankuzo bereke abo bantu bamaze kuza kudushigikira n'ubundi wese asigaye inyuma naze rero ubu turiko turinvestisa mu kibonobono gusa
ariko guhera itarike 15 z'ukwi 12 tuhazoca hugururwa imiryango babe baravyumva ku bagomba gushira imitahe muri microfinance nayo mu nyumve twemereye mutoya na mukuru umutahe ugoma ari yayandi bihumbi 6 nyumve ariko kubuzo bariko baragura imitahe muri microfinance banyumve ariho ibintu bibiri abo bantu mu gifaransa mu mbabare tucitize abo banyamitahe tubita aba actionnaire abanyamitahe rero haca habaho aba actionnaire majoritaire n'abandi ba actionnaire no vugangira ko ari simple actionnaire basanzwe n'abandi ba actionnaire majoritaire banini kumbure banini bafise mu mitahe minini abo kwitanga rero bakeneye guteza imbere uburimyi bakeneye kubona umurundi yaronse ivyarya bikwiye nibazana imitahe baze babe aba actionnaire majoritaire muri microfinance bumva isanzwe ifise n'abakiriya izo bisaba abakiriya ko abarundi bariko baraza kurima ikibonobono abanyene bari ngaha mu vyo kurima ikibonobono nibo bazoca bagaruka kandi babe abaguzi canke abakiriya ba ya microfinance mu actionnaire rero majoritaire twakoreye ku mafaranga angana n'ibihumbi 800 vy'amarundi wisamire harabambye ngo ni make ariko ntaco donc iyo ni action yuwo yitwa ko ari ya munini muvuga ngo ni grand poisson okay donc ikibazo rero ngahafise nubona amahero ufise ubu yego cange ubutunzi ufise ubu nibaza nko mu myaka 5 heze ko atari wari ufise yego nibaza ko vyegeye imbere yego kandi iyo wegeye imbere urahindura n'intebe wicarako eske iyo microfinance yanyu nimba mutanga uyubu kamutangwe muri iyo 4e category birashoboka ko muronka amafaranga izo microfinance zinini zisabwa mukazohindura ikibanza mukareka gukorana muri abanwanyi gusa ku buryo no kameremani runaka atari umwoba mutari kumwe kazoshikirwa ego tugize ivyo bakazana iyo mitahe twuguriye imiryango tukemerera abashiramo imitahe muri microfinance ivyo bica bikunda mbere kubwanje bambabarire jewe mpora ngenda muri kopeki nkabona ingene abantu batonda muri kopeki rero igihugu kija gutera imbere n'ihinguriro nibi tuko turavuga vy'ihinguriro ry'umwavu nibaze badushigikire dukora ihinguriro ry'umwavu ukomoka mu kibonobono azoba ari umwavu kama kugira ngo igihugu nyagihugu ntigishobora kugira ihinguriro rimwe canke amahinguriro abiri ntibikunda habaho menshi n'amaserivisi washaka acanyaruka abantu baje baronka ivyo bakora kuko rega none ihinguriro rimwe ryo kwangaje urugwaruka rwose gwize ngaha rega kandi ntushobora kuvuga iterambere nubona uburundi ngaha naho twobwubaka tukagomba tukagira etage 500 ata amahinguriro dufise ico gihugu rega ntikiba giteye imbere kuko yaba vyaruko Kenya ibiri mu mapeyi ari develop kubera ama etage arahari kabisa yego ama etage arahari n'amabarabara mbere meza kuba kerega sivyo bigira intuze kwiri develop ariko amahinguriro kandi amahinguriro nashoboka abantu batarya badafite ivyo barya oya ohera ku mahinguriro ahingura ivyo abantu barya rero ncamvuga iki tugaruke kuri microfinance bazanye ayo mafaranga tuhera navuze kuva mu 12 itarike 15 z'ukwi 12 tuzoca dutangura kwakira le grand poisson bazane ayo 800 imitahe ibiri no muri yo n'amajana 6 y'abarundi barayafise biremembe ko nk'ico gihe dufate nk'ufise muvye wisamire ego amajana 8 ufise 80 million nta kibazo yoshiramo cyane muca mubwira ngo we wasumbye abandi dushaka kujya misozi yo muri rirare urana ko muri Bujumbura bavuga ngo ntiyashoboka je mpora mbona mu Bushinwa baravye ibisozi mu gusanga biteye kwa amashu rero bijya bintu mpora mbona muri television nkeneye kubibona amaso mu yandi abo bafise ayo mamiliyoni yose nibayazane kuko ico nshaka izoheze ayo mamiliyoni azoheza afashe mu guteza imbere bwa burimyi nibayazane kubera ayo mahera nayo ku exploiter canke igisi yacu
kugira ngo turonke indya nyinshi zikwiye kugira ngo umuntu azarajya indya zitandukanye yongera aronke lipide muyita lipide ninde proteine nande zantuzo zitatu na glycide sivyo kugira ngo n'ubwenge bubemwo udafungura nushobora kugira ubwenge. Okay David ngira ngo tuja kwegereza kurangiza birumvikana neza murasobanuye aho abantu bashobora gushira imitahe yego niko abantu bari ahantu hatandukanye bazobashikira gute. Murakoze nivyo rero tuko turakora aha mu Burundi turafise konte muri Copec turafise na Rimikash iradufasha n'ubwenshi batayizera ngo bizere ko muyarungise arashika ego hanyuma rero mugabo ivyo twabonye Rimikash mugabo lesi yaca yironka gute bo mwereke ko yarishe turayimuha message ndayibonye tuca tumwandikira ivyangombwa vyemeza yuko ari umunyamutahe hanyuma mu gihe ari kure iyo copy tuca tuyiskana tukaca tuyimurungikira iskanye sivyo kuri WhatsApp canke kuri WhatsApp canke email tuca tuyimuha ari hafi acaza akayitora mugabo muri ico gihe kumutahe yatanze acarenza ko amafaranga 1,500 hanyuma aho ni kubari ngaha hanyuma kubari hanze tuko turatunganya no musi nyene bariko baradukorera hariho logiciel ubwa mbere izodufasha gukontrola bino bintu zotangura gukoreshwa mu ntango zo ku 11 matarike ya 10 logiciel kugira ngo umunywanyi wese ashobore kubona ubutunzi bw'aho bugeze arabiye kuri ngendanwa yiwe canke ku mashini ama ku bantu bari hanze tuko turakora site web iyo site web izoba yerekana izobigerageza kwerekana namwe mu bidufashije mu menyesha makuru izobigerageza kwerekana ivyo tuko turakora hariho hose hanyuma izoba harimwo n'uburyo bwo kuriha ni kuvuga ashoboye agomba kuriha azokoresha carte electronique ashiremwo site web izoba ifatanye na banke hanyuma banke azoba ariho ifatanye na email ya company kugira ngo arije hariya cha tubona notification hanyuma site web hariya ikikonfirma yuko yarishe tubibonye rero twaprova ko yarishe numva banki cibitwereka ko amahera ashitse cha turaba iyo mitahe yiwe ashizeko hanyuma twebwe cha tumutegurira cyangombwa direct kwera umwidondoro wiwe aba yawushize hariya ubwo cha dukonfirma hanyuma cyangombwa ciwe aca cakira tuca tukimuha ivyo rero nibaza yuko gushika mu kwa 12 bizoba bihari ariko iyo mitahe iyo ya microfinance iyo wisamire navuze tuzotangura kuyakira kuva amatariki ya 15 z'ukwa 12 uno mwaka tugeze amatariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu tuzoca twugara yaba ushira umutahe muri kibonobono oil kuri iri ya bya 600 yaba abashira imitahe muri ivyo tuzoca tugezaho hanyuma tuce twiha umwanya muto wo kubitunganya neza kwipanga neza cyo duhamagara urwaro ukagwize ivyo gukoresha byo mu banke ama microfinance neza hanyuma nibaza yuko nifuza yuko kubahinga tuko turakorana ingene bariko barabinyarusa n'incabwenge kabisa bani bahezagire nibaza yuko nko mu mezi 2 gusa abo tuzuba twahamagaye appel d'offre byose bizaba byaheze zoca bitangura ni kuvuga nko gushika mu kwezi kwa gatanu ku mwaka ukurikira yego ikibonobono kizokiriko kirera hanyuma abakazi muri ivyo by'amabanki bazoca tangura gukora hanyuma umuntu yashizemo umutahe azoca amenya yuko agomba atangure kunguka hama rero tuce dusatira uburimyi muta ndashaka ko dusatira uburimyi ntituzorindira ngo imvura ngo ibiki oya tuzogura ama mashine tuzotega amazi tuzoyaduza mu kuzimu njaka uburimyi sijeje nyene hari abandi benshi bashigikiye kumbure nuja kubona kino gihanda acashigikira dushaka uburimyi butarinda ngo ni imvura canke butarinda ngo ni iki
nabonye muri Emira Arabe kaya gace ka Dubai okay bajya ngo imvura bazige banayigwisha igihe bashakiye Voilà. niba bashobora kontrola imvura basi twe dukontrola amazi ari hasi okay ivyo rero nivyo dushaka kubera ubu twarize benshi bari hanze ndazo bana benshi bagiye kwiga hanze babandi bose barira bava ngo ndagomba guteza imbere Burundi bwanje ni muzi hanyuma nibaza ko ngira turiko turarangiza mpamagara incabwenge zose mpereye kuri cameraman ngaha yambwiye yuko ari udasanzwe muri public postage sivyo ufise ikiraka murondere mu gaciro media nakebwe turamukeneye ubwo bumenyi mufise mwese ngaha muze dushize inguvu hamwe ugwaruka tugateranya n'abatama abatama bakadukundira bakatwereka ama experience bunararibonye natwe tukazana inguvu abafise ubumenyi bakabuzana iki gihugu none David esko uratahura igituma tumaze imyaka 70 reka dushaye dufate kuva twikukiye isi iri ngaha kandi iramera abantu nisinzi bashoboye kurima habuze ikingo twihaze voilà urambajije kibazo reka nawe ndakubaza habuze ikingo twihaze ariko ndayikoje kwa ntagitahura wewe ntugitahura oya ndakubwire ikintu ca mbere kiba gikenewe kugira ngo habeho iterambere rirama na terambere rirama ridashingiye ku bumwe ubumwe kubwanje je ndagishira imbere cyane gose uhereye mu nyandiko za kera muri Bibiliya ndakunda kuyitiza baratubwira ingene bubatse umunara w'Ibabeli bavuga ko vyashobotse kubera ubumwe igihe haboneka ikintu kibatandukanya w'indimi ibikorwa vyaciye bihagarara kabisa rero amwe twovuga ururimi rumwe même vocabulaire tukavuga rumwe twese tugatahura yuko twese turi abarundi dusangiye ingorane kandi ibibazo bihari dukwiye kubikemurira hamwe vyose ivyo byo kwihaza ivyo byose tuvango vy'amabarabara ngo ivy'ibiki bibuze vyose nta kintu kibura ahari ubumwe nakuri noneho uzora no ku migani ya kera basukuru badusigiye je ndavuga ati twarahemutse turi basukuru kera hari abantu bitwa badasigana none kubera iki bakoreye hamwe Rumariza ageze mu Rumonge bakamwirukana vyagenze gute kandi bo baba bafise n'inkoko muri barabunyene ego ariko hari abadasigana bakorera hamwe hari ibintu vyitwa ikibiri twaravyumva bakorera hamwe ikindi kintu nongerako abarundi barayoboka umwami ariko no munsi batuzaniye ibintu vyaho umwami avuga abandi bakavugiramwo ibi bintu vyitwa demokrasi mutemeye ko habaho umuntu umwe abayobora mugakurikira hama basi kubera ko bamwe mwizera Imana kuko nayo niyo batuzaniye mugana ko hariyo twadusanzwe tuzi mukazamura musengera kugira ntabajana hatariyo ivyo bintu bibiri ubumwe no kuyoboka umwami ivyo bintu bidakunda iterambere ntishoboka ya kuko nta ngabo zitagira umutware kandi uwavuga ujya kavuga injabwenge aho ngo zihuriye hamwe ngo zokeje ikigori sinzi mbariki inyama ntiyisha rero ni vyiza yuko abarundi twimenyereza kwemera uburongozi hanyuma mugabo nubwo burongozi bushingiye ku bumwe bushira hamwe abantu murakoze David nagushimiye gose kandi ishimira n'abari ko baradukurikira bafashe umwanya nk'uyu nizera ko tuzobona feedback nziza tuzokumva iryo shira hamwe muduhamagara kandi twinatwi tuzokwanza turi kumwe bizoduga tubibona kugira tuze dushinga intahe tuvuge dutirega ibintu bagenzi byatangura tubona yego nuko ndabashimiye dusaba abari ko badukurikira umugira abonema kuri Agaciro Media kugira tuze dusoye guhura mu bindi biganiro by'ubutaha bye bye